Mwege mwese mwahisemo televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabanikaze murano makuru twabateguriye aya nayo hakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira abakora mu gisata c'indero ngo bazohimirizwa kunyifato bogira kugira birinde ibijanye n'ingwara y'akaranda k'inkende mbere yuko umwaka w'ishure uzotangura ni bimwe mu byashikirijwe n'umushikanganje w'indero kuri wa mbere mu kiganiro kubamenyesha makuru mu gisata cyo kwiyunguruza bamwe mu banyagihugu bavuga ko bibabaje kubona hacibonekeza aho ibyapa by'amatara bifasha uruja n'uruza bitagikora ngo kubera byongereza amasanganya idonido yano makuru ni mukanya Alimakuru tuyahere mu gisata c'uburimyi amatoni arenga ibihumbi 2 ku matoni ibihumbi 4 y'ikawa yumye yari yitezwe niyo ikigo co guteza imbere gitegwa c'ikawa mu Burundi Odeka kimaze kwakira mu itonorero ryaco mu Ngagara mu isizeni ry'umwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025 umuyobozi wa Odeka Jean de Dieu Nindabira ko kandi ko amatoni arenga 37 y'ikawa yafashwe ashowe mu kinyegero mu ntara zitandukanye yabishikirije kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Ikawa yumye bita woshti izokwegeranywa hisunzwe ibi bikurikira. Ubwa mbere abifuza kwegeranya umwimbu w'ikawa yumye bita woshti bategerezwa gusaba uruhusha mu kigo Odeka bashiriwe ko umukono na musitanteri wa komine bazoguriramwo iyo kawa. Ibyo bizofasha kumenya neza umwimbu wegeranijwe uko ungana muri komine yose. Mwikete risaba uruhusha basabwa kwerekana ikoborero iyo kawa izojanamwo. Umuguzi wese w'ikawa yumye wose ategerezwa gutanga icegeranyo c'ikawa yaguze buri kuwa gatanu w'indwi hatarenze igihe cy'isaha 12 zo kumugoroba. Ategerezwa kandi gutanga mu kigo Odeka icegeranyo canditse. Umuguzi wese w'ikawa yumye bita woshdi ategerezwa kuriha ikori muri komine ringana n'amafaranga 46 ku kilo imbere yuko ayijana mu mahinguriro ajejwe gukobora ikawa. Abegeranya ikawa woshdi bafise uruhusha bategerezwa kubahiriza igiciro cashinzwe gikurikira. Hisunzwe igiciro caguze ikawa ihishiye muri iyi sizeni y'ibihumbi 2024 ishira isizeri 2025 igiciro ikawa yumye yatonorewe imuhira bita cafe woshdi cashinzwe hisunzwe igiciro c'ikawa y'ibisogwa serize B. Kubw'ibyo igiciro cibanze ku kilo c'ikawa yumye woshdi kizogurwa amafaranga ibihumbi 3,500 ku kilo. Mukunguruza ikawa woshdi ijana mu mazu y'amakuborero bizogenda ukugukurikira. Kujana ikawa yegeranijwe iva mu ntara ija mu ikoborero. Mwene ikawa ategerezwa kuba afise uruhusha rwatanzwe n'abajeje intwaro mu ntara rwerekana n'inzira iyo kawa icishamwo gushika kwikoborero. Mwene ikawa ategerezwa kuba afise urupapuro yahawe n'ikigo Odeka rujanye no kunguruza iyo kawa ijanwa mu ikoborero. Ikawa izovanwa muri komine ijanwa mu ikoborero itegerezwa kuba ifise urupapuro gwerekana ko ikigo Odeka ruzizi kandi hariko igikumu c'abajejwe intwaro. Mu ntumbero yo kwirinda ubusuma bw'ikawa kunguruza ikawa woshdi inyuma y'isaha 12 zo kumugoroba birabujijwe.
Uyo muyobozi mukuru w'ikigo ODK kamenyesha kandi ko habifuza kwegeranya umwimbu w'ikawa bita washed bazosaba impusha mu kigo ODK ngo bizofasha kumenyana ko umwimbu wegeranijwe umuguzi ngo kakazoriha iko ry'amafaranga 46 muri commune ku kiro imbere yo kwirikijana mu matonorero akobora n'ubunyene tumukurikira. Matonorero ya ODK umwimbu w'ikawa uhishiye wabonetse ungana n'amatoni ibihumbi 24 n'amajana 222 n'ibiro amajana 769. Muri ayo harimo amatoni ibihumbi 20 n'amajana 898 n'ibiro amajana 449 y'ikawa nziza twita mu kinofunofu serize A hamwe n'amatoni ibihumbi 3 n'amajana 324 y'ikawa y'ibisorwa bita serize B. Umumbi w'ikawa ushoka hanze witezwe muri ODK ukaba ungana amatoni ibihumbi 3 n'amajana 778 hamwe n'ibiro amajana 854 ni ukuvuga ibice 30% by'umwimbu w'igihugu. Aho umwimbu w'ikawa y'ibisobwa batonorera muhira urimwo. Naho ibikogwa vy'isizeni biriko bigenda neza. Haribonekeza ubusuma bw'ikawa biciye mu kinywabi ikajanwa mu bihugu duhana imbibe. Harashoboye gufatwa amatoni ashika 49 n'ibiro amajana 318 zimaze gushikanwa mu bubiko bwa ODK. Hirya no hino tukabandanya twumva n'izindi ziko zirafatwa turindiriye kuza kwegeraniriza mu ikoborero. Aho twovuga nko mu ntara ya Gitega ibiro amajana 240, tukavuga mu ntara ya Muramvya itoni imwe n'ibiro amajana 9, tukavuga mu ntara ya Karusi hafi amatoni 30, izo zikaba zitarashikanwa muri ODK. Izimaze gushikanwa nayo akaba ari intara ya Kirundo amatoni 10 n'ibiro amajana 420, mu ntara ya Rumonge amatoni 17 n'ibiro amajana 410, mu ntara ya Makamba amatoni 5 n'ibiro amajana 810, mu ntara ya Kayanza itoni imwe n'ibiro amajana 330, mu ntara ya Ngozi amatoni 2 n'ibiro amajana 766. Tuboneyeho akaryo ko gushimira cyane abo bose bakoze ibishoboka kugira umwimbu w'igihugu ushobore kugarurwa utararenga imbibe. Twongera tugabisha umuntu wese canke ishira hamwe ryoba rifise uruhara muri iryo nyuruzwa ry'ikawa ko bazofatirwa ingingo zikomeye. Ubu naho dutandukire mu gisata c'ubutungane uburyo bwo kurondeza umuntu ariyo avis de recherche mu gifaransa gusohoka mu gihe uriko ararondegwa adafise aho abahazwi canke mu gihe hari gukwekeranya ku mwidondoro wiwe canke kandi mu gihe yakoze icaha gikomeye ariyo crime mu gifaransa. N'insiguro zitangwa na Maître Clément Ndayiziga yanonosoye amategeko akisunga ingingo ya 28 y'igitabo mpanavyaha yitabu c'amategeko mpanavyaha. Kugira ngo hasohoke ico bita video recherche nkuko mu Kirundi dushobora kuvuga uburyo bwo kurondera umuntu, ivyo kenshi bikorwa mu gihe uwo muntu abadafise ahaba hazwi. Ico ni cambere. Ica kabiri abari umuntu bakekeranya ku mwidondoro wiwe. Shonje no kongera ko nigihe uwo muntu yarungikiwe imitahe urenga umwe hama akanka kwitaba ubutungane. Ico gihe rero birashoboka ko ashobora kurungikirwa avis de recherche canke uburyo bwo kumurondera. No kuvuga bamurondera kubera aba yabuzwe ataba ari ahantu bashobora kumuronka canke mu gihe bagiye bakamushira iyo mitahe ntashobore kuyitaba. Ivyo rero vy'ama avis de recherche canke ubwo buryo bwo kurondera umuntu yabuzwe biba mu gihe c'ivyaha, mu gihe ari ibintu by'ivyaha cyo no kwita penale mu gifaransa. Muri ico gihe c'ivyaha rero
biba ngombwa ko umuntu bamurondera. Ivyo vyaha navyo biba bifise uburyo bigabuwemo. Hariho ico no kwita contravention mu Kirundi, sinzi ko twofita ivyaha bito bito, hakaba na deli navyo nyene n'ivyaha bito bito. Contravention biba ari ivyaha bihanishwa umunyororo utarenza amezi 2. Deli iba ari ivyaha bihanishwa hagati y'amezi 2 n'imyaka 5. Hakaba rero nico twokita crime, ivyaha bikomakomeye usanga bihanishwa kuva ku myaka 5 n'irenga. Mu gitabo c'amategeko mpanavyaha ico twokwita code penale ingingo ya 28 iravuga ryari umuntu ashobora gusohorerwa avis de recherche, bakavuga yuko ari umuntu ubwa mbere atari mu kibanza bategezwa kumutoramo ahaba, canke ari umuntu yagararije nkuko nabivuze. Muri ico gihe rero barashobora kumusohorera uwo mutahe wo kugira ngo bashobore kumwumviriza. Mu Gifaransa niho babivuga neza kuko bavuga n'uburyo bwo kumuhata, c'est la façon de le contraindre. Rero ico numvuga iyo batakwirikije izo nzira nakubwiye, haba hari uburyo bwo gutera ubwoba, biba ari ibintu by'iterabwoba. Kuko ubundi nakubwiye ko avis de recherche ikoreshwa mu bintu by'ivyaha gusa. Tuve mu gisata c'ubutungane tuje mu gisata c'indero. Ubushikiranganje bw'indero bumenyesha ko bwafashe ingingo zose zishoboka kugira ivyigwa bizobandanye no mu gihe hogira amashure azotegwa n'imyuzure. Mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa mbere, François Habyarimana yamenyesheje kandi ko abakora mu gisata c'indero bazohimirizwa kunyifato bogira mu ntumbero yo kugwanya ingwara y'akaranda k'inkende imbere yuko umwaka w'ishure uzotangura. Hariho n'abanyeshure bamwe bamaze kudusaba yuko bungururizwa mu yandi mashure. Abo nabo twaramaze kubemerera yuko ubushatse wese azokungururiza mu ishure yipfuza, mbere ivyo twatangwe kubikora kuva mu mwaka uheze. Rero twamenyesha yuko ayo mashure yo mu Gatumba aho bizogaragara yuko badashobora kuhiga duca tubahindurira, kandi noneho twarabitanguye. Hari imbere n'uburyo novuga d'urgence twamaze gutegekanya dufatikanije n'abadusahiriza kugira ngo abanyeshure bashobore kwiga kandi bigira ahantu hatari umwuzurira. Twimirije gukoranya inama y'abarongoye indero mu ntara zose kugira ngo tubatekerere impanuro dufatiye ku mpanuro zitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, kugira ngo bashobore kugira isuku mu mashure, bashobore kwikingira ico kiza. Tandukire mu gisata co kuyunguruza, ivyapa vy'amatara bifasha uruja n'uruza mu barabara igisagara ca Bujumbura bita feu tricolore mu Gifaransa, hamwe arakora ahandi ntakora. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko ayo matara yarasanzwe afasha kugabanura amasanganya, ari agahombo kubona hari aho atagikora. Inkuru tubaza Ridi Gahimbara. Nkuko twabyiboneye kwibarabara ryitiriwe Boulevard de l'Iprona hafi y'ivuriro Polisebe hano mu gisagara ca Bujumbura, amatara afasha uruja n'uruza muri ico kibanza yari karakora, kandi abantu baba batwara imiduga canke abagenda n'amaguru bose bakagerageza kuyubahiriza bivanye n'itara riko riraka. Ariko kandi hari n'abandi bigora kurindira bakabirengako bakagenda, kandi itara ryaberetse ko babwirizwa guhagarara. Ikindi kibanza twagendeye ni kwibarabara ryitiriwe umuganwa Dofiko gwa Gasore mu ihwaniro ry'amabarabara hafi y'ibanki Bankobu, aho naho nyene amatara yerekana uruja n'uruza yari karakora ukuri kwamye. Ariko rero ku mahwane y'amabarabara hafi y'ishirahamwe ryo kuvuzanya mitiwele, amatara yerekana uruja n'uruza muri ico kibanza igihe twahashika nta na rimwe ryariko rirakora. Ibice bigorana mu kubisikanya ku miduga yaba ivuye mu gisagara ca Bujumbura igana muri zone Kanyosha canke yizananye mwibarabara c'imbere ya mitiwele, aho hose zigahurira hagati bikagorana nyene zibisikanya. Muri quartier Asiatique naho nyene kwibarabara hafi y'ishira hamwe rihingura ibinyobwa Brarudi, amatara afasha uruja n'uruza naho nyene ntiyari karakora. Iruhande y'ivyo muri ico kibanza nyene icapa kimwe kiri kwa ayo matara afasha uruja n'uruza caragonzwe n'imiduga. Abanyagihugu twasanze muri ivyo bibanza nubwo batashimye kuvugira ku byuma byacu bavuga
ko ari agahombo kadasanzwe mu gihe ayo matara ataba ari karakora kuko yerekana ingene umuntu agenda yaba ugenda n'amaguru canke uri katwara imodoka ati n'agahombo kadasanzwe kubera ko afasha mu kugabanya amasanganya kubwabo babona ko ayo matara yoguma akora umwanya wose mu ntumbero yo gukinga no kugabanura amasanganya. Urakoze Lidi Gahimbare akaba ari hano duce turangiriza hano makuru ndabashimire mwege mwese mwafashe akanya kanyu ko kuyakurikirana.